Nahamatanguriro yanje yomatashane amaherezo nzogasara kadizo kwagusa nahamatanguriro yanje yomatashane amaherezo nzogasara kadizo kwaguka imani zote zigame turindira ubuzima mu bihe bishasha twinjiyemo isize n'urwego. Abakobwa kenshi ibintu byabo bikunda gucikira mu nzira, arongowe kariyeri ugasanga arayihagaritse. Ku myaka ufise naho ntayivuze atuko ndayibona kupfa cagiye tugiye niko ndayibona iyo uri niko ndegegwa imbere kabisa. Kumbure niwagira mariage ubaze kuzobandanya. Okay, tutarashika kuri mariage. Umushiri wawe ntafuhi yabonye uri kumwe n'abadarsi. Eho wambajije ko umushira hari canke adari. Ndamukwatuye ko mugire. Amena. Oya shobora kuba hari. Okay. Maze kuntenga binanije ntavyo ndikana ukuri. Ubibaza ko Afrika basirimo ibihugu bingahe? Okay, reka ndabiharure. Ubiharure gute? 9. 5. Afrika yose. Tugire gusa nta. Mugabo donc abantu muba mwigiranye, abantu muba mumarana kanya ugasanga batewe n'impwemu y'ishari. Ugasanga bariko bashaka kugirira nabi canke kukuvuga nabi canke kugucenga nyene bagira utuntu. Oya. Fisimana Fisumozigamye Adizosa nikice Nurukundo. Hola people, turabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye n'amasaha mukomera turabira kunitwa Noraske ntare wa gatandatu. Noraske solution man of God, I'm new creation, I'm son of God, I'm unstoppable n'ayandi mazina menshi sana. Turabaramukije turabaha ikaze muri solution kona ni hahandi nyene ho kuronkera ama solution canke kuyatangira. Uje ngaho iwacu ni kimwe uratanga solution canke ukayironka uhita mu cyo ushaka. Ego ariko kandi ndabibutse yuko no munsi sako turi kumwe n'umukobwa umuririmbyi kazi mwiza cyane. Urabwiye umuririmbyi mwikazi mwiza wumva ko ari wawe ndaririmbye uca wumva ibintu biri kubira gutembamo. Asanze ari muri babandi bazikoresha kuvuza umujya akawukwega nuko. Ariko kandi turi kumwe na Biguvu, niyo jigezweho muri iyi minsi. Ahantu uri nyimbuteranwa ji ya Biguvu uri kuribwa kuri babagabo iyo bageze muri systeme babwiye ati systeme wapi kabisa warabaye bwana babaga bata energy bafise ukora ibintu bisaba inguvu ariko kandi kararuhura ni best Tangawizi aka Biguvu. Ariko kandi turafise Omotiena baba mama bamesa bagasanga intoki zabo zaramyotse cyangwa ugasanga impuzu yapfuvye. Iyi Omo nta kintu na kimwe idakora ko yitwa Tiena. Ama nimero nayo nyine muri kumurabona ko. Ariko kandi no munsi turaza no kubabwira agence y'indege turi kumwe yitwa Three Hope Travel nayo nirarenze. Amatike ni tap murabizi inimero nazibone muraza kuzibona ko ngaho. So reka twatake ariko ndabibutse ko mfise akana kitwa Haya ndakaramukije kari hose bureva. Yo turi kumwe no muririmbyi. Reka no musi duhere ku ndirimbo duhere kuri ya yindi. Yeah. New level irajumbere ari senda naipfuhira. Ega. Dere ku new level. Twayikoresheje cyane mu gihe cya mariage yacu sinzi ko bibona. Ego na filme twashyize mu inshuro nyinshi. Ego. New level kadere kuri new level. This is new level. Turirimba. Ego duhere gatoyi gusa. Duhamagare n'ujye mu cyamata. Oya ntaco kubera ari gatoyi tuza kumuhamagara. Okay. Tugize umwanya wiyagwa. Imani zote zigame izoturindira ubuzima mu bihe bishasha twinjiyemo. This is a new level. Imani zote zigame izoturindira ubuzima mu bihe bishasha twinjiyemo. This is a new level, new level, new level. This is a new level. Wanyegeje
murahabona mwavyumvise ino ndirimbo ni indirimbo iryoshe cyane mugende muyikurikirane naho hari izindi nyinshi twazanye ariko indirimbo irarenze guys so nkuko mubibona rero no munsi turi kumwe na reka yivuge uhere ukiri ruguru barabaye ruguru je nabaye ruguru ahubwo mvukayo ni muhira uhere ukiri ruguru gushika basha ndavuga gute ko ari harehare gushika no munsi biraza gusaba ko uzurafasha mu kumbaza kuko wavukiye he navukiye muri mu ntara ya Ngozi exactement muri komine Busiga ni hamwe mu Rukeco basi mu Rukeco ndahazi mu Rukeco sandi hari duhitana amata hari hanye amata kabisa na niyo mpamvu nakunda n'inka kuko je ndakunda amata uciga nize ahantu hatandukanye primaire mu Kirundo nahereje kuri Erta Ngozi narize mu Rukeco mugabo urumva nagendera ku mashuri atandukanye amazina nitwa Ninziza Divine Light iki cyagutuye numvise naryo ryari niko ndajokinga yari sister wanje ariko arambaza ibintu cyanda mucokoza nzi kuri hasi ariko turavukana n'amahasa bakuru banje n'amahasa donc urici ndikurikiye ngo ndajyana nkurikiye Divine Light nkurikiye ntabwo bahise kubera ko ndajyana cyane sindarikunda nyene nturikunda Divine Light rero tuzoka turi kumwe n'umunsi muri Solution Corner ariko kandi afite n'indirimbo nyinshi nziza hamande y'ivyo indirimbo tuza kuvuga about ubuzima bwiwe je ndamuzi haciye kirekire reka ivyo kumenyana igihe kirekire tubireke reka tuvuge ivy'uyu munsi Divine Light uravuye Ngozi uraje Bujumbura waruzanye n'ikero wimutse waraje kwiga canke warurongo nimutse ntazi ibikurikira waje kuba kwa nanje kuba kwa cancer wanje yego ishuri ndaratangwe ndabihagarika neza ko nzori bandanye ariko university niyo mvuga sino secondaire narayirangije watangiye kuririmba ryari natangiye kubikunda kera nkiri muri Sunday school nagira ubuntu nkizwa afite imyaka 13 hama kuva afite imyaka 13 nari muri Sunday school muri église ya Bomberger mu Kirundo c'est muri Bomberger none kirico yego nkiri muri primaire mu Kirundo hama none nabikundiye rero kubera ko nacenja muri Sunday school bakaza tujana mu repetition nakunda kuririmba uretse ko banci intege cyane bambwira ngo ndirimba nabi yego hama kuvuza gitari byatangiye gute je natangiye kuvuza gitari kubera ishavu hari abantu banci intege twaririmbana bambwira ko atamana kuririmba afise ariko kandi nakunda gitari uretse ko numva ko bigoye nafashe decision bwa mbere ndayishaka kuyiga numva birababaza ndabivamo nyuma ngira imana nafise umugenzi wanje nyine twagendanye Darcy nkabona n'umuntu abikunda kandi twari dusana nk'ababana ndamwegera ndamusaba afashe kwiga gitari nuko Imana imumugisha nta kintu na kimwe yigeze asaba nta mafaranga uretse ko bwa mbere nawe yambwiye ngo abakobwa ntibakunda kwiga gitari ngo barakunda kuntesha umwanya nabwo basingerageza jewe umpa amahirwe unyigisha ndabizi nawe ahari ahora birumva byishimiye kubera ko ntigeze ndamutenguha ucurabandanya ucurava Ngozi ucurashika i Bujumbura ucurahindura eglise navuye Ngozi sengera muri eglise nyene sengeramo kuko Bomberger nayivuyemo kera nkiva mu Kirundo namaze kuva muri Bomberger ucu muri indi wahagera rero yego hama babandi bavuga ko atadushoboye baramenye ko usanzwe Imana ibaha umugisha ko baranteye intege ari ibintu biba mu buzima biba bikenewe sishaka kubavuga mugabo ahantu nasengera bambwira ko ntashoboye uno munsi ngiyeyo protocole ni ndende cyane no kugira ngo njeyo sinavuga ngo niteka mba ndabateye kuko nanje barantiteka mugabo ngiyeyo barandokonesa nk'umuririmbyikazi yashoboje n'Imana gatoya uri kuraza mu bihe byiza abenshi batanguye kuvuga ati uno muririmbyi arakaze arabishoboye ariko ikindi kintu gikaze kuri wewe nuko tubona amaclip yawe ari meza nivyo uduha zike mu mwaka ariko ukaduha imwe nziza biva kuki burya bushobozi bwose buva ndavuga gute ndavuga ko hari indirimbo nigeze kubona yari mu ba B
Big Zoe ego ba Arsene Bucuti abajournaliste batandukanye aba promoteur ego wabigeranije gute ndavuga gute nariko ndakorana n'umuntu yitwa B5 B5 baramuzi bamwe bitwa Espoir yari umujournaliste wa kera kuri RTNB n'ahandi byaranyoreye cyane rero kuronka abajya bose kubera ko bari abantu biwe bari abantu biwe yo Divine maze iminsi ndikunda kubona muri masirikwi ya filme ugenda n'abakobwa basanzwe bakina filme aho navuga nka Alvera navuga nka Mimi n'ubu bucuti buri hagati yanyu turabagenzi bufatira turabavukanye bo muri Kristo yego turi inshuti n'ubugenzi gusa ego n'ubugenzi twahuje na Kristo turamenya nama turahuza nigeze kubona mu gihugu cy'u Rwanda warabajanye n'iki kwanza n'akazi k'umuziki katandirimbo twabonye wakoreye muzozibona d'abord mugabo mwarabonye ko nakoreye iyo media tour hariho abantu batari bake bo mu gihugu kibanye bamenyeyeho twagiraniye ubucuti nibaza ko n'amakora vuba cyane kubera ko naragize ama connection y'abandi baririmbyi batandukanye basanzwe bari mu Rwanda no musi filme n'umuziki byose ni gukora byinjiramo na cyane ko nakubonye muri filme mbega shike filme yitwa Akamuni Sabas ntabandanije ariko uretse ko hari imisi nafatiriwe bakora shooting ntahari ariko nyine ndacayirimo kuko iyi season ntirahera n'ubure uri kora kindi yego ukina urinde muri iyo filme nakinye natangiye gukina ndi nkumi nyuma mba madamu wa Chris uri umudamu ariko nari umukozi w'Imana ubijonga gute ntuzwava usanga kimwe twaye ingufu ikindi sinuvuga ko filime ari ibintu byanje ndimo cyane kugira ntangure kugaragara muri filime ya Sabasi nawe nyine yarabishinga inta yarabisengeye kandi acandika filime yagumye abonamo image yanje aravuga ati ano masene azokina muri Divine Light ariko ntitwari bwabivugane yarabimbwiye vroma kandi haraciye akanya nyene ntaramyemerera rero byansabye akanya ko kuvyumvira ko no gusenga hama kandi numva ni histoire imatanye n'ubuzima bwanje donc ntibyagiye hanze y'agakiza nca numva notanga mu ubwo butumwa nyene ariko filme si ibintu nuvuga ko nzogaragaramo cane peut-être nzoshobora kuzokora ama projet yanje bwite Imana niyo nteriteka kubera ko umuntu arinze yandika indirimbo aba afite histoire yashaka gutanga shobora kuba ati kandi itange muri filme ariko filme jewe cane ndi mu muziki cane muziki cane mwavyumvise turi kumwe na Divine Light ariko kandi tubutse ko turi muri Solution ko una abakobwa kenshi ibintu byo bikunda gucikira mu nzira arongowe kariyeri ugasanga arayihagaritse ku myaka ufise naho ntayivuze atuko ndayibona kupfa cagiye tugiye niko ndayibona iyo uri niko ndegegwa imbere kabisa kumbure niwagira mariage ubaze kuzobandanya okay tutarashika kuri mariage umushiri wawe ntafuhi yabonye uri kumwe n'abadarsi eho wambajije ko umushira hari canke adahari ndamukwatuye ko mugire amena oyashobora kuba hari ego abifita gute ni bisanzwe kubera ko yarinze donc arinze anganiriza ababizi ko sanzwe nkoresha gikorwa asanzwe abizi nibaza yuko atakibaza kandi uretse ko bwa mbere utumye nemera imbere ya kamera ko jewe mu bisanzwe umukobwa nkawe batamushira ufise ni imyaka uba waragize urumva yo kuba utari siri yuko ariko gavuga uti ndamufise ndindiririye kumurindirire mu gisagara canke je mbashaka kuguma nyene ntera ama confusion ntibabumenye na kimwe nta muntu by'ama confusion rega twese nabyo twarongaye bari bafise abandi turababaka ntugire ubwoba niyateba hazoza umukoresere azaje avuga ati reka gutera umugisha iki kiganiro niyo tumveza je shaba kwakwanye agakwanye nihe strategy ukoresha kugira ngo uwo muri kumwerera gumabona yuko ubirimo na strategy nimwe mfise uretse ko nje mbandanya nyene mu murongo wanje mu muhamagaro kubera ko bino bintu birasumba ntabwo ari ibintu ninjiyemo ubone ibintu natangiye gukunda nkiri mutoya bimatanye n'ubuzima bwanje bwite ibintu byinshi maze gushika ko muri buno buzima byamuka ku muziki okay umugore mwiza kuri wowe ari umugore mwiza gute umugore mwiza aciye ubwenge
kandi yubaha. Yego nta umugabo mwiza nawe nubuzi gukoresha ingano ziwe nk'umugabo akunda inshingano rero nizitubwire ndetse arabonye nubaka ariko umuririmbyi uri ntushe kurimba n'ibindi bintu imiryango n'amafilime arakina tubwire rero umugabo mwiza n'umugabo mwiza gute ninajya kuvuga ngo umugabo mwiza ngaha hantu abantu bariko bararaba bati tuvugira umugabo canke iki kubera buri wese bafise uko atahura ibintu umugabo kuri jewe nibaza ko umugabo mwiza n'umuntu ashobora gutahura impano yahawe donc umufasha agatahura umufasha yahawe n'ivyo yahamagariwe akamukunda uko nyene kandi akamushigikira yeah okay donc n'umugabo mwiza biragutse namba nashatse kuja en detail umaze imisi usengera rero ameze gute n'Imana yamitiyemo nonye Imana yamitiyemo amatanye n'uri mu mutima w'Imana kera n'ubunyene nifuza kubana nawe ama deception ni menshi murakorana mu business akaguhemukira nyine utazi impamvu aguhemukiye niwe umuntu amaze kuguhemukira ni kintu tumaze gushikira ukumvura urabaye desi wumva umenga wahagarika kariyeri yawe sinavuga ngo umuntu amaze kumumukira kuko ni ibintu byinshi umuntu ahura nabyo muri runo rugendo ni ibintu byinshi bimaze gutuma mbabara vraiment kandi bimatanye na kariyeri kandi rego umuntu abazwa n'ikintu ashyize ku mutima cyane kubera ko aba ari byo nshira ku mutima cyane niyo mpamvu murana ama challenge amatanye nyene nico kintu nkunda numva nashaka bavuga cyane tugire gusa nka mugabo donc abantu muba mwigiranye abantu muba mumarana kanya ugasanga batewe n'impemu y'ishari ugasanga bariko barashaka kugirira nabi canke kukuvuga nabi canke kugucenga nyene bagira utuntu oya Imana yashize igitinyiro bakoze ko cyavuga ati nta muntu ashobora koma shitani oya si ivyo ahubwo gusa hari umuntu ashobora kuraba ukumva nshobora kubahuka kuzana ibintu byawe ikindi naco ivyo onye biravana n'uburyo n'abantu wahaye akanya kuko wowe ntushobora guhurira mu nzira ngo ucumbwira ibintu ushaki yabira mu matanye rero n'amadecision umuntu afata n'uburyo yitwara n'uburyo n'abantu amarana umwanya nabo hari abantu rero bahagaritse kuririmba cyangwa gukora iyindi mirimo kubera ko bavuga ati je nahuye n'umuntu aca ansaba yuko tworyamana niwe yabyiteye cyangwa ni oya ufite je novuga yuko je Imana yangiriye ubuntu kubera ivyo ntibiranshikira byo bindi wumva ngo umuntu ngo yaragiye gusaba akazi ngo bamusaba ngo ibindi bintu je ntibirambako sindigira nisanga muri ico kintu nta makuru ndabifise ko canke ugasanga umuntu yisanze ahantu kanaka akeneye ubufasha biri barinze no kumusaba donc abatanga ubufasha ibaze bon je ntibirambako vraiment mbeshe ndigera binshikira okay mwabyumvise lati no turi kumwe imbere yuko tujya ku ndirimbo n'ibindi bintu ariko arakora by'amateka asanzwe gatwivuye gatoya ndi brand ambassador wa Treehop Travel Agency ni agence y'indege ikora ibintu bijanye no gutabura amatike ku assist ama visa ku ahantu hamwe bashoboka donc baba bifuza kuja gukora cyane ku visita cyane kugira ama reservation ama hotel ibintu nk'ivyo dukorera muri ville muri Whitestone neza na neza ucinjira tubona n'ahantu hari ifoto yanje ako ntore kugasimba oya kugira ngo nibaje nibaze ndakuhigisha bazahita bambona ko kumuryango brand ambassador yes asanzwe ari n'umuntu nkunda ngene bon aririmba ngene afise umwete kwaje thank you so much kwaje imbere ni heza yes nayo mafaranga menshi umaze kuronka kubera umuziki canke nta na muri donc koko ndi ushaka kuronka amafaranga rimwe bwa mbere bangabiye 5 million nkora new level apana byo ndavuga ngo rimwe rimwe bayamareye barateruye ati mwana w'Imana ego nagomba gukora new level hana hawe n'umuntu ntazi juste kugira supporting impano rero impano ni ikintu kifisa ama faveur menshi nico kintu umuntu ashobora gukorera ikintu utamerita kubera iyo mpano akumva ko yoshigikira impano kenshi bikunze kwerekana abo muvukana canke abavyeyi nibiki kuba posta na cyane ko turabe ama stati yawe nibiki n'izindi platform why uri mu bantu badakunda kwerekana umuryango
wiwe hari icyo mupfana bo muvukana oya ntabwo jewe ndakunda bamenye jewe na carrière ubundi jewe ubuzima bwanjye sindabuposta umugabo ntuposta nimba ufise abana baravyaye ivyo ntibibiraba ngira peut-être bazobibona mwanya nzoba ndashakiye mugabo sinshyiraho ubuzima bwanjye bwite ko kuri platform peut-être umunsi nzogira urugo niho bazomubona canke ngomba gutegura urugo mugabo ntacabaye vraiment ni mu rushinga turashigiki murakoze cyane mudusengere yego uri mu bantu dusengera gose divi nditengera donc abavyeyi ntacu mupfa oya kandi rimwe na rimwe mpora ndabicishamo nk'abapostinga mama wanje arafa pasi namuririmbiye akaririmbo yigira amarangamutima aratekereza kandi naramubwiye amakomantere abantu bagize batanga bavuga ngo mama wawe yarashishwe mama wangu waramushavuje ngo wakuze nguri kigaba ntaryohewe yarakubuze yaragukeneye mama wanje ntitwabanye kanya kanini ko natanzukanye nawe mfise imyaka mike donc twabanye gatoya iyo tubwizaga amahirwe yo kuhura tukabana cha tubabasheri bashasha kubera ko cyatse umwanya umusaruro yarimbo yiki y'ubuzima oya nasanze barabimutiyemwo bandurika ku mutantine wanje nkurirayo yego munyuma nja kubana nabo tuvukana twenyene kubera ko twabana mu nzu imwe bo bagumya ku gatumba natwe batwegeza mu gisagara gatoya kugira ngo twige barabakunze baratwigunze Okay, mwabyumvise light muko muragenda mumva intahe z'ubuzima bwiwe gushika no munsi uriko urakora indirimbo kandi abantu benshi ziko zirabahezagira yitwa Niki no kuburana iyi ndirimbo sasa my god iri kirampezagira sinabikubwiye iri kirampezagira iraryoshe mugende mu murabe light hirya y'ibyo sinzi ibintu bari bakuvuze ko n'ibiki reka tuvuge gatoya naho tutagomba kuba promoting iyo bakuvuze ko ibintu biri bizarre kandi bwa mbere ndabibonye wimba gute niba bavuze ngo ugize iki sindabyibuka that's how they get it sindabyibuka njye nsanga abantu tu screenshot barabibwira ariko sinatangaye ko nari ndabizi umuntu yabikoze yari yabimbwiye ko agomba kubikora kandi Imana imuha umugisha okay sinabikurikiranye gose numva nashaka ko tubivugako reka tubisimbe yes reka tubisimbe ariko iyo bavuze n'ibintu bizarre je nabimenye iyo life yo kuvugwa ibintu ugana navyo gute bwari bwa mbere bimbaye twagutego oya gusa rimwe nyine byarameze nkaho mengo ndiko ndimvira ubundi bankoriye iki mugabo birabaho nyene muri buno buzima nta muntu abakeneye nituba dukeneye ko badutera amashurwe bose kubera ko biriya bibi biratuma dukora cyane biratwereka ko twatanguye ku iyo ndirimbo rero yibatore wagira kugira iri kuri YouTube channel yanje wandika Niziza Divine Light ukaca uzibona hari ko indirimbo shasha imaze imisomo 8 nimba itakwije 9 canke 10 yitwa Niki no kuburana nta kintu na kimwe jewe nuburana papa wanje wo mwijuru yes Antreta ejo nakubonye muri press conference menga ya ibintu byaho vera ukuntu bigenda guto ubundi muririmbye uje muri press conference yiwe wari wagiye nk'umujournaliste wari wagiye nk'umuki afite sinari muri rya press conference yiwe ahubwo hariho ibintu biriko birategurwa muri commune ejo hazoba ikorane niko novuga kifatanye no gufasha abantu batishoboye kizobera hajya kuri stade twaratewe iteka baratwumvira ko kugira ngo tuzofashe mu gutanga biciye mu ngabire zacu tuzoyirimba nashitse nsherewe gatoya mugabo nivyo byari bifatanye n'ico gikorwa kizobejo okay iyo bavuze Divine Light bano ubushaka kumva iki iyo bavuze Divine Light ubushaka kubumvika abantu bashaka ko bumva impano yanje gusa nta kindi mbakeneye ko bumva bavuze ati twe twumvise baby ziye foto zawe ziba zirimo akandi kantu kagote urafata umwanya wo kwifotoza kwere tuzicishemo ben tuzereka abantu yuko bifatira umwanya rero nabonye wari ufise valise menguri Dubai menguri Amerika ndavuga nti my god mbona ko ndi brand ambassador wa agence de voyage peut-être ko sanga bari bandi hagati kenje ku voyage ne imbere ndabireke ko
bimeze neza. Kuri ko abakobwa rero bakunda kuronka ayo mashance yo kuronka abantu babarihira. Gute? Donc baronka amashance yo kubranding ibintu cyane. Oya ugasanga umukobwa nyene ukazumva ngo yibereye nka yigiriye kujya nk'amafaranga Dubai ariko abahungu ntibaronka iyo ka. Ngira abahungu ntibakunda konona. Abahungu bacavuga ati twe tuguriremo akabati. Ngira ibindi biharuro byabo. Okay, tuba tuje mu tubazo. Tubazo abantu benshi bakunda. Amatisho tuce mu bintu byo kuririmba. Turaza gufata umwanya wo kuririmba hagije tafata nk'iminota nka 10 cyo turirimba. Ariko imbere yuko turirimba babwira aho iyi agence herereye. Agence iri muri ariko baraza kunsorera baby mystery arenze. Niyo twabibonye ko nambaye agapira ka Travel iri muri ville muri Rohero mbese ahantu hari White Stone haruguru neza neza yo kuri Siège Limited ni muri ga building dukoreramo ya White Stone nababwiye ko ari hasi ucinjira mu gipango ucibona ahantu hari Travel ni foto yanje umuntu ndakavuga kubera ko ari indi yaje ni foto yawe twegeranye kugira ntibazovyitiranye bazozimire Okay, twagiye rero mu tubazo tutundi dangerous we go. Hari ikibazo nkunda kubaza cya mbere uraza kwishura ni TikTok, yes. Okay. You ready? Urazi kuntu ninye bibazo. Ndatinya ibibazo kuri getse. Bisaze. Okay. Barcelona canke Real? Nana kimwe nzi nuko. Barcelona rero uvuze ati nta nimwe ufana. Nuko ibintu by'umupira nta kintu ndabiziko. Mereka gukina kera ndumwana narakina umupira canke tugafana twagiye gukina nandi mashure nta kindi kintu nibuka. Okay. Umusozi wa Heha. Ubaza kuri manjahe. Esuwe. Nta muntu yobwira ari inyuma kabisa. Heha. Ego. Awe kandi naravyizeda. Cyangwa nziteza iri mu Kayanza. Teze iri mu Kayanza. Oya. Heha teza kavumu ibintu nk'ivyo naravye ntavyo nibuka. Okay. Maze kuntenga binanije ntavyo nibuka n'ukuri. Ubibaza ko Afrika basirimo ibihugu bingahe? Okay, reka ndabiharure. Ubiharure gute? 9? 5. Afrika yose. Apana East Africa. Afrika yose. Ariho Burundi. Ko imara. Darsi mufaje darsi. 50. Urize kwita abarundi bose. 50. Oya navyo nibuka. Ejo mwishe navyo nibuka. Sawa. Nuse kumbaza ivyo bazo. Nabihevye ivyo. Utasevye imbere ya kamera. Reka ndakoze indi bisanzwe. Inarunyonga bibaza ko yari yavuka mu ntara yahe. Inarunyonga wamumwumva kandi Inarunyonga ubivuga kugasaka ka Inarunyonga iwacu uyavuga Ingozi wow none uvuga ko byuko birabyoroshye jege orashubuzi bari niko ninyi bibazo afite cyenibuka ko iwacu bavuga hita kugasaka ka Inarunyonga ni byoroshe come on divine uri okay kaya gapirwa nakanditse go gute kaje god sivyo wibaza ko impene byarameza ngaha impene oya inkani yari 9 mois impene na ya mava nkuri cacu gutrisha sindabishaka cyane ndarabinyuma ngo bambwira tombo dato oya inkani yonzi ko arizo twatunze muhira impene ngira nakanda what you shit oya nukura nukuri mwamura ahubwo nivyo yego ndabaye gutombaye kwabwira hasi kwako ni wishuru udashaka gusiga place vide ntacyo narenze reka ndakureke ndabona ko byishyize bava bikonanira mbandai oya mbazi ibibazo bibiri amadushe tuhamagara dasi rero twataki ndakubaza ibibazo bibiri ushaka kandi ntumbabari wowe mbazi byo nguti yani ndamukomesheje bari kubera nandi ntinyibazo beranye nandi mba numva no kwaje fise tuje twibandaniriza Fanira vina umukundiye ubwenge ndi fragile umuntu afise ubwenge kwera bamfise no mu bagenzi ufise ubwenge none mu bantu bose mwamenyanye ni Fanira vina afise ubwenge gusumba abantu bose mu bantu b'abakobwa shana mbenge bafise kubera ko bemeye tukapana bwarabayobye
ubwenge bari kungumana ni nzinda gucika donc kugumanya kubera ubwenge bon arabufise bwo gutuma utaresista utamuresista ngo ucike none nawe yakubwiye ko yagukundiye ivyo nkundi rero sasa iyo kare babivuga ika urabikubwira nkora mu biganiro yavuze ngo yankunze ukundi ngo navuye ku Mana yavuze ngo navuye ku Mana ariko rero nyerega yavuye ku Mana nawe ati kandi mwe umunsi umwe muzisanga mwakundanye tugiye mu bikorane mu Kanyosha murakina akantu wabaye umwami nawe acika umwami kazi Esther cyangwa ati kandi nkaho byo baseri kumbe hajya disi wari waramaze kuvuga ijambo yanyesedi agera amaze kunyana ka telefone urasenga uburyo ngo yango je ngo sinokwemerera donc ahungira yarasuronde yaramufise kandi kiragenda ko wapfushe yarakubwiye ngo ibintu by'umuntu bari kumwe kirashavura narafuha gose uramaze tuje mu by'urukundo naho utinya kuvuga ibyo wawe uramaze gukunda umuntu ubona nawe akunda uyundi je birenda fuha cyane ucupa rero je nigenda byari hagiye arantuma no kubandi bantu yakunda nkagenda ariko shabwiye rero urazi ikintu nyigishije kwihangana no persevere naramukunda ujya mwana waramutsindiye uretse ndabwira ikintu kimwe David kizokuryohera kuri mariage ntabwo ari ceremony ceremony n'ibisanzwe hazobaho n'indi sumba izoba wakoze n'izindi nta ceremony ya mbere ibaho ikintu cyo nyine kizokuryohera gusumba ibindi kandi ndakwifurije ni kuzotsindira umutima w'umuntu wari urwaye gutsindira ukuri abakobwa barakunda gushirana ko pression ngasanga yagushitse ko pression ugira umurongore wo urumushira ko pression uje mu by'amafikira udamushyize ko pression ntazokwizingira rega kubera buno ubuzima butera bizinga bana pression ahubwo igihe mwese muba muri ko muragenderamo muri kumwe by'ukuri kirabereka umwanya wa mwiza wa nyawo ushaka guhata ngo weya kuye mu mwanya wa nyawo ngo ni wajyari rege nzogaruka nje kubivuga sure sishaka kubabwira nk'umusanze ari mu myaka 5 umva mutorana ntacyo bitwara tuzoyihanganira ari kimwe imyaka nyine urayibuka nshaka kubabwira ati ni sound w'indwitse ndafise ikote ntarambara hano na hamwe iyo ndoce ndakwambara inzoba mberewe basi kuri mariage yawe so wakoze gose katubandanye n'indi party ladies and gentlemen twagiye nteranje imbere niyo level okay kugawe unasiyagira birarangiye Yesu nawe avuga biratanguye amahoro eje kugawe aho wamvanye naho njane naho bisaniye ndaziyumujana izisubira inyuma ntayihari oya ntayihari oya ntayihari oya ntayihari ntera nziwe Baba God, oh, thank you, cause you hold it out, thank you, cause you hold it out, thank you, zira nagihari, yo, zisubima, zibona gato, kumambanda, yeah, ingirigira ryoshe, niko simbani ijana gato, ndagira singire ndakutora moya muto, ndagenda byose kumantera njimbe, Father God, thank you, urakaga song, turaka kutuya yuko, nera njimbe, yo, nera ntayihari tera tuje imbere
uzashika arakayangana nahamatanguriro yowe matashane amaherezo nzogasaya kanizo twagusa nahamatanguriro yanje yowe matashane amaherezo nzogasaya kanizo kwaguka imana izotuzigame izoturindira ubuzima mu bihe bishasha twinjiyemo. This is a new level. Imana izobazigame izobarindira ubuzima mu bihe bishasha twinjiyemo. This is a new level. Let's go. New level, new level, new level, new level, new level. Let's go. Thank you, God. Thank you. Level shot, yo. Thank you, thank you. Kuturana, level jump. 저기 보내나, yo. tuzovuga, tuzoshika, 저기 보내봐. 니도 보내는 거 아니야. 니도 보니까 tuza kushika kupewa nusu라. You live a God in you. This is a new level. Yo, new level. New level. New level. This is a new level. Makofi na vigelegele. Haraka nimaliza kuimba kaka nima. Kaka ndio. Yo, Father, thank you God. Ay yo la moshata kaya bari. Ay mozi tere moshaya. Navyitira nikugawe uweneze naombira ubikoze nikugawe nguweneza wewe wasize byose uzamwisi kuganje igicagaciro no kuburana ivyiyumviro vyawe kuri je n'amahoro si vyago oya wewe wasize vyose uzamwisi kupiga igicagaciro no kuburana Chagachiro na chino kurana para. Ora moshira bozanta kaya mane moshare. Ayara mama moshira bare moshire moshara bare. Thank you God, everything you do.